Braza. Bomba dile uyo. Nikire nkunda kuzira ngahi wawe. Amunsi nzuko. Nta imvumure. Inkwere mugenzi inkwere. Wenda gufana iyo uje ngaho unzanira bishasha. Wabonye kwanza ukona waje kwari kugira. Ko kamanuka. Kantembereza. Mama la bomba. Mwana. Ima bishasha byuno munsi rero. Hano mariga. Uyu nta numwe ahari. Mama la bomba uri wenyene? Yego. Aza kuvuga ibintu ejo bikanca umutwe. Oya nukuri. Wanazo kuzinyakiriza. Inkuru nkuzaniye uno munsi. Marake nitegure rero kuyakira. Mfanda kubeshi. Nawe unyizera. Zimizo. Apana za zindi. Usigikiriza? Umunsi ndakuzaniye inkuru ishushe. Iri ku mwanya. Niho ndagufana. Wana nakubwiye nzokoma ndakuzanira ibintu bishasha. Wezime. Zanegere. Ariko oh my god. Kubereka abantu beza bafise imitima myiza. Kubereka nabo bahura n'ibiyasho. Abo nabo ni bande. Mama la bomba nta musinza ngahi wawe ngo ntaho kunyene. Imisosi ni twende. Agasoda twende. Ore navuza karshade. Wana nakubwiye ati jewe ndi maneko ukiriho nakanu nakamwe kazoza kara. Je nakabo. Urandyohera sana. Nakabo. Chanda kuzani. Neza. Urabona wa munsi. Onso ari kumwe n'umuntu muvye ari kumwe. Eric. Ari Daniel Gorwa. Yari mukadugu mega gatukuru. Warabona igihe mwari kumwe nyene, je haje nayo nari ikona. Je nari imari wana kujya hanu hose uzogenda. Nawe gusama Mama la bomba. Uke. Uranwenza. Nzo kuyihuta. Ibizo nkuru. Igihe rero ujya mu vyema ari kumwe. Urabona ko mwavuganye ucira ibijya bintu byanye. Ingwa kwanza ugafana. Uyame neza. Wewe ndagufana. Ewe. Hajya nyene ugiye. Nako yaciye aguye posho. Hajya nyene ugiye. Wera amanda kubwira abo bantu wama wizera ngo ni inshuti. Hajya nyene ugiye. Chambona blender. Sa? Brenda murujya mwanya nyene wo ukifa gufyiruka gusujya mu vyo ataragenda. Brenda kumbe yari ikona yambaye ka kantu kiboke ka kuyo anyata kwepo. Brenda kumbe yari yakunenze kujya nanje rero nibaza ko nanenze nyene fresh uku nari ikona kumbe ni Brenda yari ikona rirenze rijya giwanje acaranyata pore nguyo pyo ndakwega ukuna target ndavuga ati mana iyo mama safise zoom ndakwigana zoom biranka candanyata pore ndegera ariko Brenda niyambonye nujya muvye ndagikona ndaraba fresh narabonye basomana ujya muvye aramusigira posho bien sûr abakobwa tubana neza ngaba nyereka ko tubanye neza kweri bonkorera ikintu nk'ico. Mama la bomba n'abagenzi ufise na nshuti ufise inshuti nki Queen uyu nyene uvuga ngo umugenzi wawe wemera nubona Queen Imana yimuha uburebure ikamuha iyo taye yiwawe woravye ariko nta kintu cya mbere cyambabaje kandi kigenda kimbabaza nukuntu agenda kuvuga uri umucafu nta suku ufise mara uri shebedu kagenda wishira ku bagabo kabicira isoko uwo mama sinzi arahe baravuga yuko n'impuzu z'indani impuzu yo hasi ishobora kumara indwi yose utarayimesa urabona ngo uyikoze ukaduza bene gumilistere yumye namaze kubona kujya ku mutoto umutoto wumye kujya nyene ngo ni ibimeze kubera ubucafu umwanda kirine umubano urafise inshuti uyu Queen tubana na Brenda ngaha mu nzu kwereke bana b'abakobwa twabaye ndarakubwiye nta bantu ufise
mugabo ntaco Imana izonyishurira. Shima Imana ndi maneko. Ngo ahubwo ngo nikiyora kimutangaza. Abantu mura muvugana iyo hageze yuko bya bindi ntarinze kuvuga. Ngo nubamara amaza. Urabatukisha. Ni byinshi sinona bisubiramo ngo ndabimare. Mara ngo yujyane urarongoroma. Nabi. Oma mucira imbunda. Oma muterera ibiguru hari ino sivyo wibereye nuvyibushe mama Imana yakwigiriye mama na Bomba baramaze kweri kuko mara gusa naco bagusigariye none burya ivyo bintu mbwiye urafitiye ubuhamya wabonye rero Bomba nukuri wallahi nukuri kw'Imana Yezu nyene mutagatifu mutima mweranda cyamanu kwa nyene hanyene mwe mu w'Imana manuke uko nukuri je ndakubwiye nzure kantine nzure muyomba nzure na sokuru ntabonye iyo nkuru niba ndakubesha amaguru yanje abe ubwanyuma ageze ngayi wawe basha we rero nibinywera gafana kweri uyumva mawa ariko rero mama Bomba wenda gufana arakantu rero uriya rero ngo turavuga sikia kwanza Naka 5000 ndaremvye 5000 ndaguha kweje sikibazo nari nzaniye inkuru nkizi gashaka ari ndabizi wako ari nko kuyibutsa gusa ndaguha ni ibicumi bishatse ndaguha werindira ubona ico ndakwemeye we nywera gafana nawe uzoba 10 je nawe yatari Queen Mtoe Brenda Mela gafana Masibe kwanza ngakwa iki uyarindira mariri ufana bakuzere n'iyindi uguma wihuta ndagarutse Brenda uyarindira none ushaka webe yadimiye ijya ndagaruka no kumugoro wowe oya nara kimwe je nawe nutsko tuzinanye uyarindira no kuri Bomba Queen Oye, rero ndabona Queen umunsi ndabona kwera ibintu ni fresh mbega umupodo yani muri uru rugo nta kiyashu kihaba Queen arashobora kwambara impuzu areke gushira ku isaha amahereni n'isheneti tegeza kujana ari Brenda rero Brenda mwana gufitiye itako mwana kubwiye nta muntu woga ayi wawa aho bahoba mwana Bomba ngiye kwanza kwa Gomuje icaranga agiye kwambara igitenge tumwandikije nta n'isano byaguruka ngaho ikigabo kizima n'ivyanwa nta n'isano Brenda ibi byose je navyo nigeze mvuga iyo ngeso ntibereye umwana w'umuhungu nka wewe Ngaya nje kujana na rouge beza oya reka mucyo ibitenge Oh nunamaramara vrema wewe nta n'isoni wumva oya reka musigene oya reka wenyenya urusaku nigwo rwamara ukuzaranga ngo 5,500 isutwa y'umugabo shira umunwa hamwe numarabara icara neza ndagusige mwana ubegwe mu mwanya wavuja gusinga kuri escotise umugabo muzima n'ivyanwa bikunanira we ntiwarukiye no kuja muri liste y'abantu b'abagabo wewe urugore n'abandi bahungu bameze nka wewe bahabonera akarorero waberewe reka nje kuzana telefone rero tugupostinge muri Facebook no mu magroupe yose zana telefone tumukamere mama Bomba nawe ko rumara maze kwe wewe isutwa nyaruka niyo telefone wayibuze inkuru zose naguma ndakuzanye inkuru z'ubusutwa gusa ivyo bintu wavyumvise yewe mufotore n'ingoga tumupostinge bose no muri Facebook
Kiramara.